Angelina umi ndamukunda kandi ndamukunda n'umutima wanje wose. Bebe ariko rero nubwo ndagukunda umutima wanje nurawigarurira wose. Attention Sheri, ntugire ikibazo. Umutima wawe nzowigarurira kandi ndabikwijeje. Nzogukunda nanje gushika gupfa kandi nzogukunda mpaka nawe unkunze. Nakoze. Oh my baby. Ariko mbabarire cyane ndakubatse abo bakobwa barabarundi canke barabafaransa? No, ni bene wanyu Jenita na Angel. What? Jenita na Angel no mwakundana? Yeah. Ako byararangiye. None hagati ya Jenita na Angel ninde wakunda cyane? Byatanguye nkunda Jenita, ariko Jenita aza guhindukiza urukundo rwanje aruhereza Angel. Ariko kubera ko namukunda cyane Jenita, Angel nahisemo kumugira inshuti yanje ya hafi, ariko bitewe na Jenita. Angel twaje kwisanga mu rukundo ku buryo byatunaniye gukontorora amarangamutima y'urukundo rwacu, bituma Angel ava mu buzima bwanje naragenda. Ariko kubera ko onkle wabo acari yacanage yari yarahanye isezerano n'abavyeyi banje yuko nzotegerezwa gutwara umukobwa umwe mu biwe, niyo mpamvu bakuzanye wewe kugira ngo ushitse isezerano abavyeyi bahaye. Oh, okay. Ubu niho ntahuye neza ivyo ndimo, ariko ubundi sinarinzi ivyo nari ndimo. Nimba ari isezerano sokuru wanje yahanye n'abavyeyi bawe, nditeguye kurishitsa. Yaba Jenita n'umucanaki na Angel n'umucanaki nanje ubwanje ndumucanaki, twese tugize umuryango w'abacanaki. Listen please, aho uri hose sokuru wanje uracahimbawe. Santiana, ijoro rirakuze, hasigaye igihe gito ngo dusezere ubusore bwacu n'ubukungu. Ariko abacanaki bose batagihari. Rest in peace ku batagihari bose. Tuzohora tubibuka, muzohora mu mitima yacu. Twababuze tutabanga. Jenita na sokuru wanje acari yacanake niho tuzi ko bapfuye, ariko Angel ashobora kuba yarapfuye canke atapfuye, nta makuru yo turaronka. Santiana, Angel yarapfuye kuko nimba je nawe tugiye kubaka nuko atagihari, kuko yaba hari je nawe ntitwari kubakana. Angeli. Oui. Ndagufasha? Oya. Ndabishobora.
Angeli, Oui. sinzi impamvu uguma umpatiriza cyane gukunda nawe kandi uzi neza ko urukundo rwanje ari wowe. Oya Kevin, ntabwo twenda guhatiriza ahubwo umukunda, ahubwo twenda gufasha kugira ngo ushitse icyifuzo cyawe. Ibaze ko wamubwiye ngo ndagukunda n'umunwa wawe, mugiye neza wari uzi ko jewe ndi mu mutima wawe. Angeli, kubwira umuntu ko umukunda ntabwo biba bisiguye ko umukunda vya nyavyo. Hari igihe ushobora kubimubwira juste ubwira ngo kugabanye stress watewe n'urukundo rwa nyarwo wabuze kuva kera. Ariko Angel, ndakubaze, ninde muntu kuri isi Imana iyo batazi ko jewe Kevin nkunda Angeli? Reka umuntu gusa n'Imana yonyine ubwayo icyo kirira kizi. Basi Kevin, rekera aya majambo. Ubundi reka ivy'urukundo tubirekera abanyine ivyo. Ubu ni gute wajya kubwira Naomi gusa ndagukunda ngo nkunda Angeli? Urumva ubwo buremere, urumva ko kababaro wumuhaye. Mugenzi neza ko katakibiya nkore ari bufasha gusaba Imana. Iteka ryose yo nkunze umuntu birangira umuntu akunze undi muntu. Urukundo ndarukunda ariko go nirunkunda. Nta munezero namukendigira ndonka mu rukundo ni segonda rimwe. Bw'icyo urukundo rw'amarashaka kumbabaza. Ariko ivyo ntacyo bimbwiye kubera ko namaze kwiyakira. Uvuga uko Angeli, urazi jewe iyo uza kuma amahirwe ukakira urukundo rwanje, Angeli wari kubona neza ko ndagukunda cyane. Ukuri Kevin, ibaze rero iyo nza kwakira urwo rukundo rwawe uyu munsi ukaca ukunda uwundi muntu, urumva nari kwamerewe gute mu mwanya? Angel, urumva nari kumererwa gute? Please, reka gufata ibintu ku bitari. Je nawe undi muntu nakunze atari wowe, kandi ibyo urabizi nuko ushaka kubyirengagiza gusa. Kevin, urukundo rwa nyarwo ntabwo rufata ibihe, kandi urukundo rwa nyarwo ntabwo rusaba kumenyerana. Urukundo ruri mu mitima yacu. Nijya mbere mbonye umukobwa nkumva ndamukunda ntarabimubarira. Ayo namwe amajambo wabwiye nawe musi wa mbere mubona mugihe jewe kugira ngo mbwire ko nkunda vyagusavye igihe kirekire. Aho ni mugihe wakunda Jenita, umaze kubona ko Jenita atagukunda nibwo wiyumviriye kuza kuri jewe. Ariko nawe mu musi wa mbere gusa wamubonye wumvise kumukunda kubera ko ari mwiza. Ariko je kubera ko nari mwiza byagusavye igihe kinini. Kevin, ntabwo urukundo ari urwanje. Urubwiga urukundo iyo ruje ruraza rukandengana, ariko ntacyo bimbwiye, naramaze kwiyakira. Tugende kandi ndanarusha. Mama, harabura iminsi mike cyane ngo ngire ubukwe. Ariko imbere yuko ngira ubukwe ndashaka manze mbwize ukuri mama wanje. Manda kubaza, ese wowe uzi uburibwe buri mu kubakana n'umukobwa udakunda? Yego. Akima, manone kweke wampevye. Ma, ni kihe kintu nakoze kugira ngo abavyeyi mwese mumurike amaboko? Si wewe, si papa, nta n'umwe atazi ko ngiye kubakana n'umukobwa nakunda. Mama, ndakubwira ikintu, uru rugo ntirwagenda nabi hakagira ubikomerekeramo hagati yacu. Amaraso yacu Imana izoyamuharureko. Kani, ngiye cyo ndakubaza, hagati yanje na Jenita ukunda nde? Vyatanguye nkunda Jenita, ariko maze gushika
nza gusanga Jeneta ntiduhuje ivyiyumviro, nsanga Jeneta yarahindutse cyane ma. Icyo mwebwe mutari muzi kuri Jeneta ntiyarankunda ma. Icyababaje gusumba ibindi nuko umuntu yankunze akanyitaho mu buryo bwose bushoboka, akamba hafi. Sinigeze ndamukunda, ntabwo nigeze ndamuha urukundo rwuzuye, ariko maze gushyira ubwenge ku gihe nkabona ko inzira nafashe atari nziza. Nagiye gutora ubwenge nsanga urukundo rwa nyako rwagiye ma. Ndakubwira ukuri, nubwo twari kubakana na Jeneta, twari kubakana mu rukundo rw'umubiri, ariko umutima wanje urahandi. Umutima wanje uri kwa Angela. Mama, Angela ndamukunda n'umutima wanje wose, umutima wanje hose. Angela, ubimenye ndagukunda, aho uri hose uruhuke mu mahoro. Kandi nuko kwimana sinigeze ndabimenya, basi iyo nza kumenya nawe ko ikintu ukora ciza nk'umuvyeyi. Ariko nimba atatunigeze nkora hagati y'urukundo rwawe na Angela, ubifisemo uruhara. Amakosa nayo wawe uko nayikojeje kenshi gashoboka, ugerageza kumisha ukuri. Ma, nari kubikubwira gute? Basi utagerageje kwiga basi umenye impamvu ndiko ndabiguhisha. Ma, kubiguhisha vyavana n'ukuntu uriko urabimbaza. Nari nzi ko ugomba kugirira nabi Angela, kubera ko wari uzi ko Angela ariko agerageza ibishoboka vyose kugira ngo yice ubukwe bwa Jeneta. Nanje vyabaye ngombwa kugira ngo ndabiguhishe. Kandi basi ko ndabimenye, reka ngerageze gukosora amakosa yanjye. Humura, tekana. Kake. Anje, Kevin atangiye kumukunda cyane, aho nzosangira atankunda nzoba ngowe cyane. Niryo rya mbere ngize urukundo rungana nk'uru rwose. Umutima wanje hari ikindi kintu uri kurambwira. Naomi, niki umutima uri kurakubwira? Anje, wari bwakunda umuntu cyane kugeza aho umutima ukubyira, ndetse usanze yifitiye undi muntu yikundira cyane. Naomi, gukunda umuntu biva mu mutima, kandi gukunda umuntu bisaba guceceka. Niwakunda umuntu ukaguma wiyumvisha ko umuntu akunda undi muntu, ujya uri kwishira mu mubabaro. Sheri, we mukunde gusa, hama ucecekere. Igihe nikigera azamenya nawe kumukunda, kuko n'uwo wibaza ko ashobora kuba akunda, ushobora gusanga nawe afite undi akunda kandi cyane. Sivyo? Reka reka kugumufunza isura. Anje, urazi ikintu kintangaza.
nuko buri gihe iyo turi kumwe na Keve umwanya munini aba ariko aravuga wewe. Urukundo ni igitambo umuntu atanga akebera undi muntu. Ayo namwe majambo Mr. Kane wanje urambwira. Ariko wewe ntushobora gutanga ico gitambo ngo mubereke vabo wanje, kubera ko bisaba kugira impano n'umutima ukomeye cyane. We rero navyo ushobora, ahubwo tangura wimvishe ko Keva ari uwawe iteka ryose. Tangura kumva ko Keva ugiye kumubera umugore, sivyo nawe? Wanje kuba umugore wa Keva bizontwara igihe kinini cyane, kuko ntarabasha kugura umutima wiwe ngo ninjiremo neza. Ariko nibagire ko gukundana nawe na Keva vyanyarutse cyane, ari nako bishobora kwihuta kubana nawe. Naomi, byose bipfira mu mutwe. Gerageza kuvyishiramo, byose birashoboka. Ikindi naco ndagusinziranye, byo wanje rimwe inshuti yawe ndarahiye. Nzoryama nzicara numve ko ntoje ariko we na Keva mbonye mu bana. I promise. Anje, Oui. waje mu buzima bwanje, icyizere nene naratakaje ndakigarukana. Na n'uyu munsi niwe uri kurampa icyizere ko nshobora kuba umugore w'undi mugabo. Naomi, basi rero nutangura kuranda ko udi relax. Sawa? Keva ni wawe. Basi rero basi. Murire ngo utangura kondeta. Naomi, tangura wimfishe ko Keva ari uwawe. Kandi ikindi raco no kubarira. Joangeli, n'inshuti yawe. Ndagusezeranya ko Keva nzoruka mbonye abaye wawe bwite. Sinzoryama, sinzokwicara nabonye ko Keva ari uwawe. Sivyo? Ariko ikintu ukwiye kumenya, nta kintu na kimwe kidashoboka. Byose bipfira mu mutwe. Anje Imana iguhezagira. Amarira yawe ngomba kuyakamya ko afise akazi katoroshe. Ariko uri umugenzi wanje nzopfa ntibagiye. Urandemesha muri cya gihe mba naremerewe. Anje, umba hafi mu bihe bitoroshe, umba hafi mu bihe bigoye. Nzokwima ico ntafise. Ni inkuru yo mu babaro, iteye ubwoba, agahinda n'amaganya. Ni inkuru icura nimba, iteye ubwoba, agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Amazina yanje ni Elisa Kwizera, ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr. Kane. Ati nje ngaha gukora iki? Musanzwe munzi ndumwe mu bagize umugwi Meja TV.
nje ngaha ndabinginga mfukama mwebwe mudukunda mwe mukunda ibikorwa vyacu ndabinginze nje ngaha kubasaba subscribe yanyu please wewe umaze kuyikora respect ndakubaha cyane ndakwinginge ubwire mugenzi wawe yo batarayikora adufyondere kuri subscribe nawe wese rero utarayikora umaze kuraba iyi video ikakuryohera ndakwinginze ukore subscribe comment share bose kandi ubashikirize ubu butumwa ubabwira ati inguteze imbere aba bana b'igihugu turabinginze ni mwebwe ba bosi bacu ni mwebwe dukorera rero turafukamye turabasavye mudukorere subscribe kugira ngo natwe turonke ingufu zo kubandanya dushirako ibikorwa vyiza kandi bibaryohera ciao yari Mr. Khan.